bafise baze babe abagabo banyu misubirire inyuma abakobwa banyu bigire uko birenze gucura iyo bavuzeho ni ibyizigiro ndeke naho muroma umugabo ijoro nyene azobyara abahungu mbega ibyo bituma mubarindira gushitsa aho bazokurira ibyo bituma mureka kurondera abagabo byoye kuba bica abakobwa banje ko muntera akagongwe ukuboko kuhoraho barambuye kurwanya barongera batunikisha bararira urupa kumubwira inabukwe ariko rusiwe kuguma kwa karamate Nawomi aravuga ati raba mugenzi basubiye muri wabo no mu mana yabo no ku mana yabo nawe usubirayo kurikira bagenzi bawe gusaramishura cyangwa kubyiringira gukoheba usubire bayo gukurikira ko aho zoja zorara ihanga ryanyu rizoba ihanga ryacu aho uzogwa niho nzogwa bahamambe uhoraho arakabimanira kandi bishirije ninagira izo ntandukanye nawe atari urupfu Nawomi abonye yuko amara amaje kujyana nawe acarahora ko amara amaje kujyana nawe acarahora nuko bombi barajyana bahita bashika i Betelehemu nuko bashitse i Betelehemu abo mu gisagara bose barashika baduka abagore barabazanye bati mbega uyoyoba Nawomi barabishura bati niwe mukimita Nawomi nuko mumitemara uko rugira byose byo yangiriye byambere imurazi avuye ino ninahaye agarukanye iwacu n'imokoboko mu mitiriki Nawomi uhoraho ko yantumbuje kandi rugira byose akaba yanteye ibyago uko niko Nawomi yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi ukazana wiwe bavuye mu gihugu c'Imowabu bashika i Betelehemu mw'itangura ry'igenya rya Sayiri manishije aha harimo amajambo nshaka kudusangira nshaka kuvugane kuri iri jambo kugumana n'Imana canke kugendana n'Imana ubuzima bwawe bwose kugumana n'Imana kugendana n'Imana maisha yako umane na Yesu wanasifiwa umane na kufata Imana karamata iki gihe aya majambo dusomye tumvise ingene uyu Rusi yafashe inabukwe akamugumako amen yafashe inabukwe amugumako aravuga ngo nta kintu na kimwe kiriho cyo ntandukanya nawe kandi ibyari kumutandukanya nawe byari bihari biboneka bigaragara byari gutuma batajana byari bihari kuko yaramubwirije ukuri aramubwira ngo subira mu biwanyu kuko nta nyungu zo murako nta nyungu zikiri muri jewe genda usubire mu biwanyu mu banyamowabu kurikire mugenzi wawe yitwa nde kurikire Orupa nta nyungu ngifise nta rubyaro nzosubira kuronka kandi naho nosubira nkabyara abana mbyaye canke umwana novyara uyu munsi niwo murindira kugeza igihe azokurira kugira ngo azobe umugabo wawe genda rero nta nyungu ngifise ndashaje ngeze mu zabukuru ariko Rusi yari afise iyerekwa rirengeye ibitekerezo by'umwana w'umuntu. Rusi ntabwo yakurikiye Nawomi, ahubwo yakurikiye Imana yiwe. Yakurikiye Imana yiwe, yamubwiye ngo aho uzogwa nzohawe, aho uzorara nzoharara. Ariko icyatumye amubwira iryo jambo nuko yasobanukiwe Imana yiwe. Iyo usobanukiwe Imana, ukamenya ububasha ufise, ukamenya imbaraga zayo, ukamenya ubutware bwayo, ndakubwira ko nta miyaga nimwe gukura kuri naho ibihubusi bimeze gute nta kintu kimwe coza kigukuraho. Rero Rusi ntabwo yakurikiye umuntu, ahubwo yakurikiye Imana. Gisobanukiye ko Imana yabo bakurikira Imana basenga nari zibabwiye kwa Mungu
zitari zifise agaciro nk'Imana ya Isirayeli. Aramenya ati iyi Mana nkwiye kuyikurikira, iyi Mana nkwiye kuyigendana. Yagize yerekwa, yagize yishurirwa yo mu myaka nk'amajana 8 yari isigaye imbere. Haleluya. Cyangwa nk'imyaka 1000 yari isigaye imbere. Yamenye ko nakomeza kugendana na bukwe akagendana n'Imana yiwe, ntabwo azovyara gusa, ahubwo azovyara umucunguzi. Mwibuke ko se ico gihe Rusi ageze mu gihugu ci Kanani cyangwa ari i Bethlehem, bagezeyo yavuye aronka umugabo yitwa Bowazi. Yavuye aronka umugabo, kandi uyo mugabo yaronse niwe yabaye sekuruza wo kwa Dawidi. Uruvyaro ruvuye kwa Bowazi. Haleluya. Niko kwavutsemo Yesu. Asifiwe. Uruvyaro rwa Rusi yagize yerekwa, abona ko mu gihe kiri imbere, mu myaka iri imbere, ibihumbi by'imyaka iri imbere, muri we hazovuka Imana, muri we hazovuka umucunguzi. Iyo wamenye ikintu kurikiye cy'agaciro, nta muntu ashobora kuvuga ikuri. Umuntu umwe wera umukobwa w'umugwiza atunga, afise ubutunzi bwinshi cyane, yari umwana w'umwami, yari umwana yavukiye mu bintu bikomeye, afise ubutunzi bwinshi. Hanyuma aribaza, none jewe ko mbona abaza kundondera bose baza kundesha, bandesha kubera icondi, nzomenya uwunkunda by'ukuri ko ari uwawe. Abantu baza kumuhiga bari benshi cyane, isore itandukanye. Nzomenya umusore w'ukuri atankunda kubera icondi, ariko ankunda kubera nkunda gute. Agera ku basore 10 bose baza kumuresha. Hanyuma abahereza isango, arababwira ati umwe amuha isango y'umunsi azoza kugira ngo amuhe inyishu yuko yamukunze canke atamukunze. Bose uko ari 10 abahereza itariki imwe bazohurirako, ariko ntibari babizi iyo tarike ko bose bayihawe, kuko ntibari bazi ko bose bamukunda canke bamurondera. Mwese yarazitije nahawe isango, abahereza itarike ati umunsi uyu n'uyu uzoze duhurira hanaka, niyo nzoguha inyishu ko ndagukunze canke ntagukunda. Bahurira aho hantu. Agize gutya, umusore wa mbere ahageze ahura n'undi muhungu, baba basore 10 bose bahahuriye. Abaza umwaka baza mugenzi ati, wewe waje gute? Uri mu biki ngaha? None wona uri gute mu biki ngaha? Wewe waje gukora iki ngaha? Kandi bose bari kuri rendezvous. Haleluya. Hanyuma arababwira, bose arabakoranya, arababwira ati mwese mwarambwiye ko munkunze, nubwo mwese mutari mubizi, ariko mwese mwarambwiye ko munkunze. Abazo bati urankunda? Ati cyane, ndagukunda igitangaza. Abazo wakabiti, yo mana ndagukunda cyane. Bose 10 arati none ndamenya gute uwunkunda muri mwe, kuko mwese mwambwiye ko munkunda, biragenda gute? Arabwira ati ngenda baha ikibazo kugira mukora, uza kugitora niwe aza gucana antaya, ko muri 10 sinobakwira mwese. Yanda baha exam, uza gutora ico kibazo araza kuwa achanja tiduhe. Hari n'abari barize ibiharuro bitandukanye, barize icyongereza, abandi barize bitandukanye, abandi barize abati zana kibazo, bari batize ibibazo cyo kwandika bandike. Arabwira tugiye twiruke umuhungu aza kumfata, iyo ni waza kuba bayo cyariko nayo ako niko kabazo duha. Hari abatrete bazi kwiruka abandi yose ati yo muti ndamutahiye ndamujanye. Arabwira ati ndaza kubara 1 2 3 citwi nafsabosh yuda. Bariruka. Umusore wa mbere agiye kumufata, acakura mu isakoshi umufungo w'amadolari n'ibihumbi 100, ayaterera hasi.
ayatereye hasi, wa musore yari agiye kumucekira ajya gutora ya mafaranga. We baravuye koko umuvuduko waciye ugabanuka, ubundi amwirukako, hajya agiye kumufata kuramisa ko aterera nk'ibihumbi 500 by'idolari. Arasanza jakuyayora atereka amanda yegeranye, amwiruka umva urugendo ruraheze kugeza ku muhungu w'icenda, korora izahabu, diyama, asigara umwe, korora yandi mafaranga abona ntatoye, korora amazahabu abona ntatoye, aramwirukako kugeza igihe umukobwa arahagarara. Ahagaze aramubaza ati uri umuhungu nyabaki ko abandi nabatereye amafaranga bigatuma bahagarara, we byagenze gute kugira ngo amafaranga nakoroye hasi ntuyatora? Ajya amafaranga yose nagenda aterera hasi kutayihagaze kuyatora. Aramubwira ati nari nkeneye wewe ahari isoko y'amafaranga, kuko nari nzi ko ninafata wewe zo wamfasha ubutunzi bwose, kandi sinari nkeneye amafaranga, nari nkeneye wewe. Haleluya. Abaramufasha. Umva uyo musore cyatumye amufata, yari afise intego, yari afise objectif yo yikina kurikiye. Natwe Imana twakurikiye, Imana twizeye, ntihagira ibishuko na bimwe bikwiye kwidukura inyuma. Yoba amafaranga, yoba ubutunzi, yoba zahabu, bya bintu by'agaciro ntibikwiye gutuma tureka gukurikira Imana. Tuyikurikira nitwayifata neza, tuzoba dufasha amafaranga, tuzoba dufasha amazahabu, tuzoba dufasha. Sinzi ko munyumvise neza. Kurikira Yesu arimo byose. Hari igihe umuntu akurikira Imana yahura n'utuntu udufaranga utumiliyoni 100 tukatumukuye ku Mana. Kurikira Yesu mugumye, muri we harimo isoko y'amafaranga. Haleluya. Gukurikira Imana akaramata. Rusi abwira inabukwe, aramubwira ngo reka kunyingingira kuguheba, kuko Imana yawe izoba Imana yanje. Ndabona muri kazoza kunzo kwitwa inakuruza, umucunguzi azoza gucungura isi yagize ishuri. Nandi agomba kuba umugoroba mugire ishuri ryo gukurikira Yesu. Gukurikira Yesu, ntidukurikire Yesu kubera umutsima. Yesu ngo abantu baramukurikiye, baramurondera, baramubura. Rondera Yesu baramubura, iri yabishije gatoya, hanyuma arabihishurira, arabiyereka, baramubaza ngo urazigiye twakurondereye ga mwami, twiriwe tukurondera. Arababwira ngo ntabwo mwandondera kuko mwari munkeneye, ariko mwari mundondera kubera wa mutsima nabahejo, mwari mukeneye kurya. Ejo narabagaburiye, yari yagaburiye abantu 500 barahaga. Bamaze guhaga aravuga ati reka tuje guhamagara n'abuzukuruza dukurikire Yesu, tujye rero nyako tuzosubira kurima, tuzosubira gukora. Umugabo agaburiye abantu 500 bakajya, tumukurikire twese. Arababwira ngo ntemwankurikira ko mukeneye ijambo, ariko mwankurikira kubera ko mukeneye umutsima. Ntabwo dukeneye gukurikira Yesu kubera igitangaza, dukwiye gukurikira Yesu wenyine igitangaza tukamufata, kuko nitwamucakira tuza twakira igitangaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko mwe mu Imana ari kurije yandobanuje amavuta kugira ngo menyeshe ubutumwa bwiza boro, menyesha abarindwa ko barekuwe. Mbega uwo Yesu atuma barinzwe barekugwa, wewe umugira akaba muri wewe woreka kurekugwa waruboshwe, ni warekura abandi, wewe umugira akaba ari muri wewe, ubuzima bwabo bukaguma mwirinde. Ikibazo abantu bakurikira Yesu bamukeneye k'ivyamwa batamushaka. Dukurikire Yesu kugira ngo abe muri twebwe. Semeni haleluya. Dukeneye Yesu ahindura ubuzima bwacu. Dukurikire Yesu. Rusi ararahira, aravuga ngo reka kunyingingira kukuva inyuma, Imana yawe isoba Imana yanje. Haleluya. Mureke dukurikire Yesu, mureke tugendane na Yesu. Asifiwe. Muri we harimo ubutunzi bwose, nta kintu akenye. Haleluya. Nta kintu akenye. Abamufise bafise byose, abamufise bafise byose. Muri we harimo gukira ingwara, muri we harimo amafaranga, muri we harimo kugira ingendo, muri we harimo imodoka, muri we harimo inzu, muri we harimo byose. Ariko banza umufate ubwa mbere. Haleluya. Banza umugumye.
kugeza mu byahishuriwe Yohana nta muntu n'umwe yagendanye n'Imana ubuzima bwe bw'uko bwari bumeze. Hategerezwa kubaho impinduka. Ikibazo abantu bagira bafata Yesu ubusunwa. Haleluya. Bamufata akantu gatoya ariko ukwiriye kumubamo ku buryo bigora abantu kugutandukanya na Yesu. Abantu bakubonye bigore ko bagutandukanya na Yesu. Bakubonye babe babonye Yesu. Haleluya. Ukwiriye gufata Yesu akaramata. Muri iki gihe ibiriko bikura abantu ku Mana birahari. Uravye n'ubuzima abantu babayemo bwo gukura ku Mana, ubukene bwo gukura abantu ku Mana, ariko ibyo niko gutera ubwoba. Nta mvura idahita, naho ibintu byoba byazamutse, nta mvura idahita, ibintu bizotinda bije ku murongo, bije muri kuri standard. Ariko tekana, ibintu bimeze nabi wubaha Imana, binameze neza wubaha Imana, wariye wubaha Imana, utanariye wubaha Imana, waronse ibyo kwambara wubaha Imana, utanabironse wubaha Imana. Akantu kagukura ku Mana kubera ko washonje. Ojya uhereye kera kugendana n'Imana ntabwo bimaze mu kintu coroshe. Ni gupambana n'intambara, tagwana intambara. Ndakubwije cyukuri. Haleluya. Ejo niho nakiri arambwira ati bazima jewe ndarusha ndamubaza turijwe n'iki ati kintu kindo hije naco kuva mbatijwe nahuye n'intambara. Je ndarinzi yuko ninabatizwa byose bizoca bimera neza. Ndamubwira ati mbwira umuntu umuzi yabatijwe bigaca bigenda neza, akijwe bigaca bigenda neza ijana kwijana. Ahubwo ubutanguye urugamba, ahubwo intambara ziba zitanguye kuza, ariko ugwana unesha. Kera waraneshwa ariko ugwana unesha. Intambara ziba zije. Nabibaza ngo kubera ko wakijijwe waje mu gakiza nta bigeragezo zose wagura navyo. Oya, biraza kuko ibigeragezo nizongeza umukristo. Nivyo bifungurwa by'umuntu akaraja mu ijutako. None mbatizwe iwacu baca banyirukana. Barakwirukana nyene. Cyane musomera ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi igice ca 27 ku murongo w'10 ngo naho data na mama bona uhora hazonyitore. Imana irabizi ko bashobora kuduta. Irabizi ko bashobora kuduta. Yaravyanditse nibaguta ntuhagarika umutima nzoja ndakwitorera. Imana ikunda abantu batawe rero nico nabonye. Iyo utawe ucumenya ko igiye kuza. Naho data na mama bona uhora hazonyitorera. Nimba uri ngaha imiryango yaragutaye humura, Imana ntiraguta, ahubwo nico gihe kwiyegereza. Nico giza kugendana nawe. Kugendana n'Imana si ibintu vyoroshe bantu b'Imana. Ntabwo ari umunyenga. Yesu yaravuze ngo kuja mu ijuru biragoye ko n'abatunzi bajayo, ngo bimeze nk'ingamiya guca mu zuru ry'urushimwe. Haleluya. Iyo ufise byinshi uyororaniwe utekanye, ari n'igihe bikunanira kubaha Imana kubera ko ibyo ufise ari igihe bituma wumva umenga kubigira birakwiye byose. None norondera Imana kubera iki? Ndafise injya, ndafise inzu, ndafise imodoka, ndafise amafaranga, mfise umumiliyaridi kuri konte, abana banje barabariza amashuri barayamara, mfise inzu nka 5 nkotesheje, singwaye. None urarondera Imana ushaka iki? Haleluya. Biwazi gituma abazungu batagisenga. Ibihugu byinshi by'abazungu batagisenga. Nta kibazo cyo kubaho. Nk'umuntu ari muri Amerika cyangwa i Burayi ntabwo afise umutwaro w'inyi. Muvuga ngo uno munsi ngo ndafise ikibazo ngo mbega ngo ejo nujya naho byoshika. Nubu ufise ingufu zo gukora, leta iraguha ibyo kurya, iraguha ibigutunga. Naho utokora bateje unzokwiberaho, leta yashaka kuguha inzu bamwe. Haleluya. Nta mutwaro bafise w'injya, nta mutwaro bafise w'impuzu. Oya. Hanze i Buraya ukeneye imodoka uragenda muri societe zicuruza bakayiguha ukayikorera. Ukeneye inzu bagenda bakayiguha ukayikorera imyaka runaka. Rero bajya bazungu bo bavukiye hajya yavutse ntarigira asonza n'umunsi n'umwe. Nazi inzara icari cyo umubwiye inzara, iyo definition yo kudefinisa inzara nayo yoshobora. Ntazi gusonza icyo bimeze. Mubwiye inzara batune inzara ni giki. Nazi gusonza. Niyo mpamvu abazungu
umuzungu yicaye ngo ariko arajya ibyo kurya twe tubikora yamana inyo umwanya wose bamana utuntu baguma bariko barajya ngo yicare urumva ngo acumbe bwabo bwari bumwe kujya mu musozi ibyo kurya birahari umwanya wose abikenereye cyane mugabo we kubera ko bironka wahavye ye babawe uzoje mu rubanza mu manza batetse ni uzobonera abantu bagifise inzara abantu b'ababosi ni baki ubona yari utuntu ariko ukabona ukazona umuragize umusozi kugira ngo ajya mu nta cyari ikibazo mu rugo rwiwe rw'inzira umuragize umusozi kibazo urubanza meruka mwatangaza aho umuntu ashobora gufata ubugari bw'imyumbati n'ubw'ibigori agafata umuceri biranje ubugari bw'imyumbati n'ubw'ibigori biranje byaba inzara yatangaye batanu bashashonje bana ifiriti umuceri spaghetti ubugari bw'imyumbati bw'ibigori ibiraya ubishyira mu ndi yawe sepeje cyo kikwereka umuntu agishonje ariko umuntu ukamubaza umwifani yihe ngo yari yose menye ko uyu muntu akinyotewe uyibona yose abari uzana jala hiyo haleluya umuntu kibazo afise cy'ibyaza kunwa ziko mwiriwe naza gushika muhira aza kuyigurira aho byati je no mwakoka uyibuza ugatsinzanira amazi canke vyihose ikurucewe ariko umuntu akinyote wagivize imana itumara inzara mw'abantu b'Imana narumiwe umuntu akarura ubugari bw'imyumbati n'ubw'ibigori n'igitu kwisahani kwinaguru nejerewe none wewe waruye ubugari uza kubukoza iki ko waruranye n'ibitoke cyari umutwaro wo gusengera Imana itumara inzara mu izina rya Yesu haleluya isirakowe rero abazungu impamvu batubaha Imana nta mitwaro akura se na nyina bamushiriye kuri konti amafaranga azomutunga agakura asanga kuri konti ariko nk'ibihumbi 100 by'idolari naho atoshugurika umugabo w'umugwiza atunga bita Bill Gates yavuze ngo ariko kubwira abamenyesha makuru arababwira ngo abana banje ngo nkeneye ko bazokora ngo nzobaraga ngo miliyari 10 z'amadolari umva ngo nkeneye ko bazokora nahatokora deja miliyari 3 kuri umwe zirenga z'amadolari acaja mu kwego rwa miliyaride ngo bagwiza tunga kuyagira gusa ngo nkeneye ko abana banje nabo ngo bumva umuruho azumva umuruho umuntu akuza asanga kuri konti miliyari 3 z'amadolari yashire mu marundi mukuru w'igihugu ariko kuvuga ngo ufise umiliyari w'amarundi ushobora kuba imyaka 13 ku munsi ujya 200 w'amarundi wowe ujya imyaka 13 ku munsi ujya 200,000 none mwabo bazosenga gute atagiriwe ubuntu ayo ni amafaranga agaragara ari kuri konte ibindi bikorwa byinjiza amafaranga se azobasigira amasosiyete akomeye bafise ni byinshi rero biragorana ko begera Imana kubera ko bafise byose bafise ibyo kurya bafise ibyo kwambara bafise kubaho bafise indege bafise akuza asanga iwabo bafise jet privé bafise twokurikirana neza twokora research twokurikirana tukaraba muri twebwe abantu benshi baje hano baje kukizo kubera ibibazo kuri kibazo cyagufyonze ati nta yandi mahirwe reka ngende gusenga nundi ndaguma muhira no gupfa reka nje mu nzu y'Imana ngwe mu nzu y'Imana wari busy ubuzima bwaragutwaye amafaranga kuronka ariko niyo mpamvu kenshi y'Imana dukeneye ishiraho impamvu kibanza gashiraho ikibazo kikakuzana mu nzu y'Imana kikagukuba
ukabanza ukegerana ukoroha amanyama agahera. Abantu batari boroshe. Umukobwa umwe ngo ari mwiza cyane, agakuru ndabizi namaze kukavuga hano, we ari mwiza asa neza, yiraba akabona amatayi. Hari abantu beza, ntiwibeshe, hari abantu beza aho hanze. Hari umuntu ushobora kucomoka ajya muri bikazo, uyu n'umuntu cyangwa n'ikindi so ubu bwiza nuko bwakwisa. Aleluya, komega avuye mu ipaki, komega narigera abona izuba. Yari mwiza ngo umukobwa ufite amaso meza, ufite amataye, bigatuma tubaha Imana. Aleluya, bigatuma tubaha Imana kiraba ubwiwe akambara utumini tw'intugera amaguru yiwe yari meza agoroye. Imana iravuga ati uyu mukobwa ngeneye kumushyira mu ishuri, bimuteza ingwara. Aja kwa muganga amara amezi 3 muri koma, agwara ibihute, umubiri waturagurika, aronda. Umuntu yari afise nk'ibiro nka 80, aza kuvayo asiganye ibiro 30 muri koma. Yavuye muri koma asiganye ibiro 30, yiravye avuza induru, yiravye mu kiyavuza induru, aravuga ngo yusi jewe. Byagenze gute? Uwo mwanya ngo cyaravuga ngo ndatahuye ko umubiri ari ubusa, ubwiza ari ubusa, itanguro rya mbere no kubaha Imana. Acarakizwa atamukorera Imana. Rero hari Imana ishira impamvu zituma tuyirondera. Bona sifiwe. Rondera Imana udahumeka. Ubona ko umutima utera, ukwiye kurondera Imana. Umutima utera yobe ukunda Imana. Umve ko ubuzima bwawe wabushize mu Yesu, wabwometse muri Yesu. N'abandi babivamo, fata ingingo uvuga ngo n'abandi batoyikurikira, jewe ubwanje nzoyikurikira. N'abandi batosenga, jewe ubwanje nzosenga. N'abandi batokorera Imana, jewe ubwanje nzokorera Imana. Haleluya, haleluya. Mureke dukorera Imana, tugendane n'Imana. Nawakwiringiye Imana wimuhemukire, nawayikoreye ngo akugwe n'isoni. Nawakwiringiye Imana wimuhemukire, nawakwiringiye Imana wimuhemukire, nawayikoreye ngo akugwe n'isoni. Haleluya! Nawagendanye n'Imana ngo amaramare, wereye kuri Aburahamu, wereye kuri ba Nowa, wereye kuri ba Nowa, kaja kuri ba Abeli. Nta numwe Imana yaretse ngo ubuzima bwe buparangane, bitebukira zigahindura amateka. Ivyari bibi bikaba vyiza, ariko nabwo bitangura kuba vyiza, bitangura ari bibi. Asifiwe. Rindira igihe c'Imana, rindira umwanya w'Imana. Niwiruke n'igihe, niwiruke ibyawe nimwiruka, hageze ko Imana ibiguha birakurondera. Bwana sifiwe, haleluya. Hageze ko ibyawe ibiguha birakurondera iyo uri. Muravuga ati nabuze amahoro, naraye nasinziriye, maka ndagukoreye iki kintu, gashyira impamvu. Abantu muri ko muragendana neza n'Imana, igiye kubashirira impamvu zo kubona ibyo mwasabye n'ibyo mukeneye. Komeza kubaha Imana. Niwubaha Imana kubera agakupfu, niwubaha Imana kubera ikigare cy'abandi,
wubaha imana kubera ko ukeneye kuyirondera, kubera ko ukeneye ijuru. Kandi reka nababwire objectif yacu, intego yacu, intumbero yacu ya mbere niyo kuzobana n'Imana, niyo kuzoja mu ijuru. Ibindi biduhaye ni byiza, ariko itanabiduhaye mbinguni hariyo byose, hariyo byose. Kugendana n'Imana, iri jambo kurivuga kuryumvisha abantu biragoye, bivana n'intumbero y'umuntu, bivana na gahunda y'umuntu. Ariko mugira intumbero yo kugendana n'Imana, mw'abakobwa mugira intumbero yo kugira Imana, atari yo mu myaka yanyu y'ubuto gusa. No musaza intumbero ufise uno munsi uzobukire. Mw'abasore mwe intumbero mufise gukorera Imana muyigumeko. Asifiwe. Fata intego ataco yihindura, fata intumbero ataco yihindura, uvuge ngo vyoguma vyoroha, bimera neza, bimera nabi, ndiko ndaja mu ijuru, ndiko ndaja mu ijuru. Pawulo yavuze ngo twe iwacu ni mu ijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azo. Ndumva nkeneye kuzobana n'Imana, ndumva nkeneye kuzobana n'Imana. Haleluya. Ndumva nkeneye kuzobana n'Imana, ndumva nkeneye kuzogenda n'Imana, ndumva nkeneye kuzoba mu ijuru. Gusa ahishurirwa ikintu Orupa atahishuriwe. Imana iguhishurira iciye, iguhishurira uburemere bwayo, iguhishurira ubwiza bwayo. Mose yabwiye Imana ngo Mana nyibwira, gende kubwira abantu Imana nzi, nyiyereka nje kuvuga Imana nzi, apana Imana numvise. Ndakeneye kuja kuvuga Imana nzi, nibambaza ingene witwa ndaza kuvuga ko witwa nde. Yamubwira ngo uzubabwire ngo ndiho yantumye, iryo niryo zina ryanje. Yamwishuriye mu izina batari bamenyeye. Nibakomeza kugendana n'Imana izokwishura bitandukanye nuko abandi bari bamenyeye, izokwiyereka bitandukanye nuko abandi bari bayizi. Imana ifite amazina menshi, ari nayo tutaramenya. Uko yegera cyane niko ugenda uyisobanukirwa. Ndabasengera ko n'umugoroba nanjye nisengera duhabe gusobanukirwa Imana, dusobanukirwa Imana. Iramubwira ngo genda ubabwire, nibakubaza ubabwire ngo ni ndiho yantumye. Haleluya. Nduwo ndiwe, ryo niryo zina ryanje. Yagiye afise gusobanukirwa Imana. Kugeza igihe Mose abwira Imana ati Imana ntibazonyumva, ndabazi baragoye, n'intagondwa. Yamubwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Akantu kararyoshe iyo uri mu bibazo ukamenya ko uri kumwe n'Imana. Ni ukuri biroroha. Ikibazo abantu bagira bahura n'ibibazo bakaba bonyene, ariko uzi kuri kumwe n'Imana nta ibihusi byo wuhuta, nta abantu bose bokuvako. Haleluya. Bamenya kufise. Sinzi ko murigera mubona iyo habaye ibihuhusi, imiyaga, mu gihe cy'iyera ry'amavoka cyangwa iry'imyembe, burya naho hoze ibihuhusi gute ntiyabura akantu gasigarako, ntiyabura ivoka risigarako, ibihuhusi bigahuhuta, ariko ugasanga ivoka hari ivoka ryagumye ko ayandi yose yakoraguritse. Ndagomba umere nka ririya voka rihora risigara ku giti, ibihuhusi byahuza ayandi yakoraguritse, ryo rikaguma ko rimase ku giti. Nawe ugira imbaraga zo kumata kuri Yesu, ku buryo naho hoze ibihuhusi bimeze gute ugumako, kugira ngo abantu bagutanga bati vyagenze gute ko akiri mu gakiza. Twari tuzi ko yapfuye byarangiye, yavanye n'Imana yayitaye, vyagenze gute ko akiri kuri yo. Haleluya. Habwa imbaraga zo kuyifata karamata. Imana iguhindurire ibihe, iguha impembo z'abantu bagendanye nayo. Ndashaka dusoma mu ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cy'Abaheburayo. Ndumva kuno mugoroba, ndumva nkeneye kugira isengesho. Abaheburayo 11, ndumva nkeneye kugira isengesho uyu mugoroba ribwira Imana ngo Mana ndakeneye kuzogendana nawe ubuzima bwanje bwose, kugeza
kuza no mu butama no mu butamakazi bwacu tuzobe tukiri ku Mana. Abantu baze batubone mu myaka nka 30 iri imbere tukiri mu mbaraga z'Imana, tukiri mu bushobozi bwo gukorera Imana, tukiri mu bushobozi bwo gusenga, ugikora amasengesho nko wakora mu myaka 10, mu myaka 20, ukorera Imana ku rundi rwego mu myaka iri imbere. Azavuga ati uyu muntu ahindurwa n'ibihe, uko yari ameze takuza Imana none umunsi nikakimeza ari cyakundi Imana. Tuze kugira iryo sengesho tubwira Imana ngo Mana dufata utugumye nazogira igihuzi kidukura kuri wewe. Ari umuntu yifuza iryo sengesho, turagomba gufata Yesu. Abaheburayo 11. Niki kizotuma tugumya Imana? Kwizera. Haleluya. Kwizera. Abaheburayo 11 ku murongo kadoye ku murongo 23. Soma nibuta soma make bakunda soma nyaragutsa. Haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamo kugiranirwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro by'ibyaha, ko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogererwa. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, yatinya uburakari bw'umwami, ko yashikamye ntahabona itaboneka. Ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntiyatinya uburakari bw'umwami, kuko yashikamye ntahabona itaboneka. Ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumija amaraso kugira ngo uhonya imfura ntabakoreko. Ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura nk'abaca ku musozi, ariko abanyegiputa babigejeje bararengerwa. Ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi 7. Ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumvira Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Mvuga iki? Shaka rero aya majambo agiye gusoma kubandanya niho ngiye guhagarara cyane. Mvuga iki? Kuko igihe condengana ndondoye ibya Gideyoni n'ibya Balaki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'ibyavugishwa n'Imana, baheshejwe n'ukwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe no kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nke ngo zicike inkomezi no kuba agahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagaruriwe abo baguze bazutse, kandi abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye bakererwamo kubiri, barageragejwe bicishije inkota, bayerera bambaye isato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe bababazwa bagiranwa nabi. Isi yari babereye ko bayibamo, bayerera mu bugaragwa no mu bisozi, mu masenga no mu vyobo. Abo bamaze gushingirwa intahe kuko kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranye, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abone batunganye rwose tutari kumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ntibacitse intege. Nashaka kuvuga ijambo ntibacitse intege ngo bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera. Ntibacitse intege ngo naho batari bwahabwe amasezerano yabo, naho batari bwahabwe inyishu zabo, ntibigeze badendebukirwa. Nanjye ndagomba kuri uno mwanya ntucike intege, naho bya bindi wabwirwa n'Imana utarabibona biracyariho. Ntucike intege ngo inyuma y'Imana, ngo naho batari bwahabwe ibyasezeranywe bagumanye n'Imana. Ukwizera bari bafise bakugumyemo. Namwe mugwe mu kwizera bimeze neza, mugwe mu kwizera bimeze nabi, mugwe mu kwizera.
mashamba no mu byobo ngo bambaye isato z'intama n'iz'impene. Ntibari bafite ubuzima bwiza, ariko uko kugira ubuzima bubi ntibyatumye bava ku Mana. Bakomanye nayo, bari barayifashe, bari baragendanye nayo igihe kirekire. Nanjye ndagomba kugendane n'Imana kugeza kwiyerezo, kugeza igihe Imana igushingira intahe. Haleluya. Kugeza igihe Imana igushingira intahe ivuge ngo ndamwishimiye by'ukuri, arakomeje. Komera, shikama, bandanya, shishikara, urugendo rucari rurerure, ntucike intege. Imana igumane nawe, nawe ugumane nayo. Ngo ntibari bwahabwa ibyasezeranye, ariko kandi kutabihabwa naho bapfuye batarabihabwa ntibavuye ku Mana. Igihe rero abantu benshi barivumbura ku Mana ngo ko Imana itabimpaye, ngo nanjye urayitera akagera uje kwande, urayiva kujehe ngo ko ibitabimpaye, ngo kandi ariyo yabimbwiye. Yari afise ikibazo, arambwira ati mukozi w'Imana, jewe n'ukuri shaka musenge, simbona ico ndi bukore, numva kandi ndiko ndihebura kuko amasezerano abaye y'igihe kirekire. Rero senge ubaza Imana. Yati sawa, canja gusenga. Ndasenga, ndiko ndasenga, Imana irambwira ngo genda umubaze. Twaravuganye isaha n'umunsi nzobikora. Kuvuga ko natevye. Haleluya. Nambwira umunsi namubwiriye ati umunsi uyu, ukwezi uku, umwaka uyu nzoba nabikoze. Bacarambwira ati rekuzi ko nsinzwe. Haleluya. Kandi yemeye ko atsinzwe, Imana yaciye ibikora. Kuko yemeye ko atsinzwe. Igihe ugifise akanyarigabo, ugifise gutera igere, aho ni muri kumwe. Ca bugufi worohe. Haleluya. Ntiyakubwiye ukwezi, ntiyakubwiye n'isaha, ntiyakubwiye n'umunsi, yakubwiye ati gusa nzokugirira neza. Yarakubwiye isaha sawa. Haleluya. Kandi nawe barakubwiye umunsi umwe ku Mana ungana n'imyaka igihumbi. Umunsi umwe mami, yewe umunsi umwe ungana n'imyaka igihumbi. Usanga wewe mu myaka yose ufise, n'umuntu afite imyaka 50, usanga imbere y'Imana ikuraba nk'umaze iminota. Kandi imbere y'Imana imyaka igihumbi yinganya n'umunsi. Uvuga ko hari ibintu Imana yukoze mu myaka igihumbi ushobora kubikora ku munsi umwe. Ibyo worindira imyaka 10 ikabimanura. Haleluya. Igakura ko iyo 0 hagasigara kimwe. Ikure ko canke yongereza. Ikure ko iminsi gabanuke. Bwana sifiwe. Wowe waruzi ko bizomara imyaka 20 gakikura ko iyo 0. Tucasigara 2. Haleluya. Hari n'igihe rero ujya gusenga Imana ufise igiharuro kimwe igacangera kamazera 5. Imana ni Imana ikuramwo kandi ni Imana iteranya. Ni Imana igwiza, ari igihe igwiza, ari n'igihe ikuramwo. Asifiwe. Muri mwe bwari nk'abashoferi batwara imodoka. Rero umuntu bazi gutwara imodoka. Agira imodoka igenda mu gitezi kimwe. Igenda mu gitezi. Wishize mu cya 5 yagiye gusabye cyambere Shigonga. Sibyo? Imodoka urugendo rwacu rwo gukurikira Imana rumeze nk'imoteri y'imodoka. Rugenda ruhindura amavitensi. Menya ata naho kwiruka, aha naho kwitonda, aha naho kwicara, aha naho kuryama. Menya igihe cy'Imana. Semeni haleluya. Kandi niko nabwira ibintu by'abantu bakuze. Ibi bintu mubifate nk'ibintu by'umumaro. Mubifate nk'ama. Ibi bintu bizobafasha. Utegerezwa kumenya ko umuntu akuze mu Mana numere nk'umubebe. Haleluya. Numere nk'umubebe. Imana itaguhaye ibikubikiye. Icyo utaronse no munsi zokiguhejo kandi nico gizo bibona ko gikwiriye. Amen. Wekomeza kugendana nayo. Nurambigwe. Amen amen. Hari n'igihe abantu baguta ariko bivuye ku Mana. Yefuta baramutaye ariko kumuta kwiwe
byari bivuye ku Mana kugira ngo agende gukomera. Aragenda ageze ngo ajyana n'abantu b'ibirara, abagabo batagira umumaro bo mwibarabara nibo bajanye. Ageze yaroye akora igisirikare cy'abantu bo mwibarabara, ngo bace baterwa n'ibyago, bamenya amakuru ko Yefuta yakomeye. Nanjye ndagomba ngo Imana ikora ikintu, abantu bamenya amakuru ko wakomeye, bamenya amakuru ko ubuzima bwawe bwahindutse, bamenya amakuru ko utakiri wa wundi, ko wagendanye n'Imana. Imana igukomereze wagiye. Haleluya. Bamenya ko Yefuta atakiri Yefuta wa kera, bamenya ko Yefuta yabaye umugaba w'ingabo, asigaye ari general. Baramuhamagara, baramubwira ngo ngwino dutabare. Arababwira ngo muhenze ibibazo biyafashe, muje kundondera, ni munsezeranire, munsinyire ko ninatsinda intambara nzoba umwami wanyu. Haleluya. Nawe nibaguhamagara uzobanze ubasinyishe, ubabwire ngo nimunyemerere, ibi mubanze muvyemere. Semeni haleluya. Muhenze ibyago bishe none mutanguye kundondera. Imana ishireho impamvu bakurondera, Imana ishireho impamvu bagushakisha, Imana ikugira umuntu akenewe, kugira umuntu w'umumaro. Kugendana n'Imana bituma umuntu akenegwa. Asifiwe Yesu. Niko ndabona abantu hano muri ikoraniro bagendanye n'Imana neza. Imana igiye kubahindura abantu bakenewe muri iki gihe cy'ubu no mu gihe kigiye kuza. Uhinduka umuntu akenewe. Inzara irabafashe mutanguye, nimumbwire ko umugaba nzobategeka. Kandi ibyago byacu bategezwa kubyemera. Haleluya. Nawe acarasenga Imana ashayisezerano, abwira Imana ngo Mana uzume kunesha bajya bansi, ndakene gutegeka bari abantu bansuzuguye, ndakene gutegeka bari abantu banyise ikirofa, bari abantu bambwiye ko nataye umutwe, bari abantu bambwiye ko nihenze ko nakijijwe, ndakene ko haleluya nzoba pasiteri wabo. Ibaze abantu bakubwiye ko bataye umutwe ko wakijijwe, ejo bakazosanga uri pasiteri wabo. Barabazi ibyo ugiyemo ntibigira umumaro, ejo bagasanga ni wewe ufise amahoteli, ni wewe kandi barakutaye hanze, barakwimye indaro. Ejo bagasanga ufise amahoteli, ufise amamezo do passage. Umva, bamenye ko ari wowe ufise ijambo mu gisagara cy'iwanyu, bamenye ko ari wowe ufise ijambo ku musozi w'iwanyu. Iyo bari amakuru abashikira, bamenye ko wagendanye n'Imana neza. Nimba bagiye kurondera inzo gupanga, basange baje gupanga iwawe. Haleluya. Amen. Baje gupanga iwawe. Bisanga bahagaze imbere yiwe. Yosefu arabamenya ariko bo ntibamumenye. Iyo wagendanye n'Imana iragupfukika kunyegeza, ikaguha ubundi bwiza, ikaguha basanga yaravyibusha ikiboga, asa neza, n'izina ryari ryarahindutse. Yosefu bari baramuhinduriye n'izina. Farawo ngo amwita inde, Safenat Paneya. Bari bahimumweruka yitwa Yosefu, basanga afise irindi zina. Uyu Safenat Paneya nini? Haleluya. Jini naza ko ni sura umubiri wari warahindutse, atagafise umubiri usa n'uw'Abaheburayo. Haleluya. Hariho umwana ushobora kubona, wamubona ukibaza ngo n'umuzungu kandi arumwirabura kubera ubuzi ahantu abaye, nta zuba yumva, anywa amata, anywa sererake, afise ubuzima bwiza, umubiri ugahinduka. Yari kuba ntwari akagira inzobe. Oya yagiye twora biyo mibiri yanyu mufise ugasanga si iwanyu, ugasanga wari kuba inzobe, ariko aho wavukiye hatumye wirabura. Haleluya. Basanga yarahindutse, basanga asa neza, basanga ubuzima bumeze neza, ngo arabamenya ariko bo ntibamumenye. Atangura kubacuranguza kugira ku munota wa nyuma uyu munanira kwiyumanganya. Arababwira ngo ni jewe Yosefu, sindi Safenat Paneya, ariko ndi Yosefu wa wundi mwashora, umwe mwagurisha nk'ibiharage, umwe mwagurisha nk'igitoke, mukancuruza. Sa baramudandanje. Iraze umuntu akabaza tubahangahe, baracirikiranye. Yumva baracirikiranye. Abamuranguye ega baramuranguye kujya turangura amakara tuyakuye rugu tukazana Bujumbura, bamugeza muri Egiputa. Abamidiyani n'abamugejejeyo ku isoko, hari isoko ry'abantu badandariza k'abantu, aba esclave nabo baramudandaza, bamugurisha kwa Potifari.
kageze kwa Potifari, ingumba zitangura kuvyara, impene zitangura kuvyara zitatu, inka. Ariko mw'abantu b'Imana mwe murahari cyangwa ntabwo muhari? Imana yo mw'ijuru ibagirira neza, naho musanga bagurishijwe, naho musanga batawe, Imana ibagirire neza. Iyo mwatawe ubuzima buhinduke, ibintu birahinduka, ibintu bimera neza. Yo ngwagira igikundiro, imirima itari kera itangura kwera, imirima itari kigenda neza, amasoko yari yarazivye atangura kuzibuka, ibintu birahindutse. Kugeza igihe Potifari ngo amugabire ivyo mu rugo rwiwe byose kubiganza, ngo ntaco yari akiyumvira. Nanje ndipfuza ko kuyu mugoroba abantu mwese mwagendanye n'Imana neza, ibashirire akantu, ibashirire akamenyetso, ibashirire igikorwa ku buzima bwanyu cyerekana yuko mwagendanye nayo. Yamuvyumvise muzamuye, haleluya. Ibashirire impamvu. Bisa bahagaze imbere yiwe, bavuga ngo nije we Yosefu, umwe mwarantaye ariko Imana iranyiyegereza, mwaranyibagiwe ariko Imana iranyibuka. Nanjye navuze ngo uyu mugoroba niwibukwe n'Imana, niwibukwe n'Imana. Kwa Mungu Imana yatubwiye ngo inzitizi zahavuye, garuka inzitizi zahavuye, ngwino impome zasenyutse, semeni haleluya. Nawe Imana yo mw'ijuru igukorera ikintu kimenyekanisha yuko wayikunze kandi wayikoreye. Umva, wakoreye Imana ntiwaronka impera, abantu naco baguhaye, abantu naco bagukoreye. Ariko ndatangaje ndi hano kuri iki gicaniro, Imana nawe igusondera akantu. Haleluya. Abantu baranditse inzandiko ariko nta kaburungu bashobora gushirako, bashize akapfunigire. Akaburungu nakimana, mugani w'umunyarwanda, akadomo nakimana. Abavuze ntabwo bahejeje kwandika, akaburungu naka Yesu. We ni Imana. Nanjye ndatangarije ubuzima bwawe, wakira ikimenyetso kikugaragaza ko wagendanye nayo, kikugaragaza ko wakoreye Imana, kikugaragaza ko wayubashe. Kubaha Imana biratungisha. Ndabona abantu bagiye ko batunzi kuko bagendanye n'umutunzi. Iyo ugendanye n'umukene we bakwita umukene, ariko iyo ugendanye na bosi bakwita bosi. Nawe mwagendanye na bosi yitwa Yesu, namwe agiye kubakorera ibikomeye. Haleluya. Ejo bazokubona ubuzima bwahindutse, bakubona uri muri V8, bakubona uri mu nzu nziza, bakubone wambaye neza, bakubona uri mu iduka ryiza, baheruka uri umukozi ukorera abandi, babazi ingene vyagenze, bagira ngo ndi Yosefu wa wundi mwagurisha. Nakomeje kugendana n'Imana, nakomeje kubaha Imana, nayo yaranyubahishije. Asifiwe Yesu. Nayo yaranyubahishije. Iyo umuntu yubasha Imana nayimuha icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo naso nimukoza. Aburahamu yubasha Imana nayimuha icyubahiro, Aburahamu yubasha Imana nayimuha icyubahiro. Iyo umuntu yubasha Imana nayimuha icyubahiro, iyo atayikojeje isoni nayo naso nimukoza. Aburahamu. Haleluya. Iyo wubasha Imana, iyo ugendanye n'Imana, Imana murajana. Ngo baraba imbere ntabwo baraba inyuma, naho ibyari gutuma baraba inyuma byari bihari. Baba batumbereye Yesu. Tumbera Yesu niwe nyanduruko y'ubuzima bwawe, niwe nyanduruko yo guhindura amateka yawe. Nurabe à gauche à droite, tumbera Yesu, tumbera Yesu. Azobikora uwo mwami, azobikora, azobikora azobibona, azobikora bose batangare. Hamagariyo Mana yikorere, oh hamagariyo Mana yikorere, hamagariyo Mana yikorere. Oh izobikora, izobikora iyo Mana izobikora,
izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare, hamagara iyo mana niyabikora bazokwemera. nawe uyu munsi batovyemera, we komeza kuyubaha, komeza kugororoka, komeza gutungana, nibikeneye kubemeza ibikorwa bizobemeza, akazi keza kazobemeza, urugo rwiza ruzobemeza, mariage izobemeza, akazi hari ibikorwa by'ivugira utiriwe uravuga amajambo menshi. nanjye ndabona muri iri teraniro riri hano hari abantu ibikorwa byiza Imana igiye kubakorera, bigiye kwemeza batabemeye, bigiye kwemeza babataye, bigiye kwemeza babibagiye, bigiye kubakundisha batabakunda. Zamura haleluya. Umva, ndatangaje muri iki gikorwa, kuri iki gicaniro, Imana yo mu ijuru ishire impamvu bafashe ibyawe barekure mu izina rya Yesu Kristo, barekure ku nguvu z'Imana. Tumaze iminsi tuko turasenga tubwira Imana, umva ivyo Imana yavuze mwaya masengesho nishire impamvu babirekure, kuko birahari twarabihawe. Abamedi n'abaperesi barekure mu izina rya Yesu. Byararungitswe, birashoboka ko ikirere bogifata bakugara, nibarekure ku nguvu z'Imana. Muravyumvise ngo muzamure haleluya, barekure ku imbaraga z'Imana. Kuba Imana birayineze, inezere umu nikora mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza ikayihereza umuntu. Kuba Imana birayineze, kuba Imana inezerewe, inezere umu nikora mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza ikayihereza umuntu. Kuba Imana birayineze, kuba Imana yo 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 ayi inezere umu nikora mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza ikayihereza umuntu. Kuba Imana birayineze, tuyikomera amashyi. Kuba Imana inezere umu nikora mu bubiko bwayo kado ikayihereza umuntu. Kuba Imana cyubahiro n'ikimana, cyubahiro n'ikimana, icyubahiro n'ikimana, cyubahiro n'ikimana.
Turanezerewe mwana we. Abandi kugira ngo banezerwe barinda kuja mu kabare. Ariko twe tunezerwa turi imbere y'Imana. Hallelujah. Umunezero utangwa amafaranga. Hallelujah. 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 Samuga gatoya tubyinire Yesu. Nimuzamu lishubayo ku mwami. Sema haleluya. Aliminino. Shimwa Yesu Kristo. Kuva tukumenye ntitwigeze twicuza. Mwaguruke dusenga Imana bicaye. Kuva tukumenye ntitwigeze twicuza. Horia midosh. Rite idezafa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Uzikurinda mana we. Mana we. Kurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Waraturinze. Uzikurinda. Waradutabaye. Uzikurinda. Watugiriye neza. Uzikurinda. Waradutabaye. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana mana uzikuri waradutabaye uzikuri abatanze uzikuri waratugiriye uzikuri oh mana we uzikurinda 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 mana we andikira neza waratugiriye
iminsi izokomeza kubarinda n'ubu. ndashaka dufata akanya katari kanini ko gusaba Imana uburinzi iturinde, ikomeze iturinde, iduhe kugendana neza, tugendane nayo neza, tuyubahe, tuyubahishe. Abantu batubonye batubonemo imikorere y'Imana, batubonemo imbaraga. Yesu we tugirire neza. Mana turagushimiye ko uyu mugoroba, Mana turagushimiye ko uyu mugoroba wewe wabanye natwe, wewe wabanye wewe wabanye natwe, Mana wewe wabanye natwe mu minsi ya kera, wabanye natwe mu minsi ya mbere, wabanye natwe mu minsi yari igoye, wabanye natwe mu minsi yari iteye ubwoba, wabanye natwe Mana we. Shimes mwakira imbaraga zo kunesha isi, mwakira imbaraga zo kunesha Satani, mwakira imbaraga zo kunesha abarozi, mwakira imbaraga zo kunesha abagwanya, mwakira imbaraga z'Imana kuri mugoroba, mwakira imbaraga z'Imana, mwakira imbaraga z'Imana, mwakira ububasha bw'Imana, mwakira ubutware bw'Imana, mwakira ijambo rivuye ku Mana. Fata umwanya wo kwivugira, vuga 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 vuga, gira icyo ubwiye Imana, gira icyo ubwiye Imana. Urugendo rwawe rw'agakiza, gira icyo uvuganye nayo, gira amasezerano nayo, gira amasezerano nayo, vugana nayo, vugana nayo, vugana nayo. Yisezerano mugihe muhana amasezerano. Ya la mini nando za foya, lantaya za gloria za God, rite mini za fire. Kora alianse ni Imana, kora isezerano ni Imana, kora n'amasezerano ni Imana, kora n'amasezerano ni Imana. Oh ngaburite kunde Mana we turengera abantu bataturengeye, Mana turengera abantu bataturengeye, Mana duhoza abantu bataduhojeje, Mana tuzamure, Mana tuzamure, Mana dushigikire. Urugendo rwacu turukomeze, urugendo rwacu turubandanye, safari yetu tuiendelee. La mini marshalado rekeri mini ya za gloria. Mana turisengeye ngo tugirire neza, mwami turisengeye ngo tugirire neza. Jehova we Jehova, Uwiteka 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 Uwiteka, uhoraho Uwiteka Mana we, Uwiteka Mana we, Uwiteka Mana we. Ndakumva mwana, ndakumva hari ibintu biri kuratunganya. Mwe mu Imana hari ibintu ariko aratunganya ku buzima bwacu, mwe mu Imana hari ibintu ariko aratunganya ku buzima bwacu, hari ibintu ariko aratunganya, hari ibintu ariko arahicerekezo, hari ibintu ariko arahicerekezo, hari ibintu ariko aratumbereza. Mana mu izina rya Yesu, 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 Mana mu izina rya Yesu. Mana we, Mana we, Mana we.
izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Mana we tugirire neza, Mana we tugirire neza, Mana yacu dushoboze, Mana yacu dushoboze, abana bawe dushoboze, bwoko bwawe bushoboze, shengero ryawe rishoboze, Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu. Dushigikire Mana, duhaze. Uzamura ibiganza n'abasengera. Aundi wabona hafi. Arambariye ngo mubwire ikintu gikomeye aragikora kuri mugoroba. Mubwire ikintu wumva gikomeye ukeneye aragiguha. Arakigukorera, arakigukorera. Ikintu wumva ukeneye gikomeye arakigukorera muri uno mwanya. Ndabona ari karagaba, ndabona ari karagabira abantu. Ibintu bikomeye mu buryo bw'imyemwe no mu buryo bw'umubiri. Hari ibintu ari karagaba, hari ibintu ari karatanga. Hari amakado Imana ikiyatanga kuri uyu mwanya. Hari amakado speciale, hari amakado speciale ari karatanga. Hari amakado speciale. Rabai minia, akira nimwakire, nimwakire kuri uyu mwanya, nimwakire kuri uyu mugoroba, nimwakire ibyiza bivuye ahera, nimwakire amakado avuye mu ijuru, hari amakado avuye mu ijuru, nimwakire guhekerezwa ibitangaza. Hari ukuntu agira bikore, hari ukuntu agira bitunganye, hari ukuntu agira atunganye ubuzima bwawe, hari ukuntu agira atunganye gahunda z'ubuzima bwawe. Hari ukuntu nakwiringiye, nakwiringiye, izeye ijambo ryawe data, izeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe, kuko iyo uvuze rimwe biratungana. Arambariye ngo abantu baravuze nawe agiye kuvuga nk'Imana, abantu barakoze akagiye gukora nk'Imana. Hari ibintu abantu bavuze ku buzima bwawe utazogerako, aravuze ngo ugiye kubigerako, aravuze ngo ugiye kubigerako, aravuze ngo ugiye kubishikako, aragiye kukuvugutira, agiye kukugira igikoresho. Mandele mini maya baba te shando miri azago. Jesus. Abantu baravuze amajambo ariko bagiye kuvuga ijambo rimwe, agiye kuvuga ijambo, agiye kuvuga ijambo, agiye kuvuga ijambo, agiye kuvuga ijambo. Ibyo abagiye kubirogora, ibyo baroza agiye kubirogora, byabagiye kubirogora. Aya baba shandominia hala lile zefiri gode ria daza gloria shimes shimes. Mana ndahezagiye abana bawe, ndabahezagiye mu izina rya Yesu, ndabahezagiye, ndabahezagiye. Akanwa kabo nigahezagirwe,
ibiganza byabo nibihezagirwe, ibirenge byabo nibihezagirwe, abana babo nibahezagirwe, imiryango yabo nihezagirwe, ubuzima bwabo nibuhezagirwe. Kuva uyu munsi nibakira imihezagiro. Asante Yesu, asante Yesu. Mana urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi, dushima amashyi menshi 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 menshi. Impundu ku mwami Yesu. Haleluya. Imana iravuze ngo igiye gufata gahunda y'ubuzima bwawe k'uyu mwanya. Iravuze ngo nigiye kuja ku rutonde rw'ubuzima bwawe, igiye kutumbereza ubuzima bwawe n'abawe. Ntuhagarike umutima, Imana iri kumwe nawe. Izokurinda amajana amaza, izokurinda kandi gukingire, ikingire n'urubyaro rwawe, ikingire n'abagukomoka ko n'abazogukomoka ko bose. Wakira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Amashyi kuri Yesu Kristo. Oh, haleluya. Ushobora gutera haleluya. Shima Yesu. Haleluya. Ari ibintu agiye gukora kuri wewe bizogutangaza, uzoraba ugatangara. Ari ibintu agiye gukora ku buzima bwawe, uzoraba ugatangara. Ari ibintu agiye gukora ku muryango wawe, uzoraba ugatangara. Agiye kukwemeza abatakwemera, agiye kugukundisha abatagukunda, agiye gutunganya ibintu neza. Ko wemeye kugendana nawe, ko wemeye kumwumvira, nawe yumvise isengesho ryawe. Ko wamwumviye, nawe agiye kukumvisha abatakumva. Ko wamukunze, agiye kugukundisha abatagukunda. Ko wamumenye, agiye kukumenyekanisha utaruzwi. Akira kumenyekana mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo akira kumenyekana, akira kumenyekana. Haleluya. Ndanezero uyu mugoroba, numva umunezero, numva umunezero. Haleluya. Amashi aviburasirazuba n'iburengerazuba, aba babayo. Haleluya. Imana ikugirira neza. Ndavuze ngo Imana ikomeze kukugirira neza. Ndavuze ngo Imana ikomeze kugutwenza igutengatiye. Imana igushire ku mugongo. Ndavuze ngo Imana igushire ku mugongo wayo. Ndavuze ngo igushire ku mugongo wayo. Haleluya. Haleluya. Imana iguhezeke. Turarangije. Turashima Imana ibikorwa bigeze. Twikomera amashyi ku bikorwa aho bigeze hariya hepfo. Murabona ko inzu y'Imana isa neza. Imana yadukuriyeho ivumbi. Nawe igukurira ivumbi mu buzima bwawe. Igukurira ibimeze nk'ivumbi byagucafuza mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Ibyakwandavuza imyanda yose Imana igukureko. Use neza. Rero turabashishikariza kubandanya gukora ico gikorwa. Abafise ico batarakora biyemeje mubandanye mukore. Murabona ko ibikorwa bigeze heza. Haleluya. Noneho dutandukire hano dukore plafond. Haleluya. Ndabona ko mu kwezi kw'indwi ibintu bizoba bikaze. Ibintu bizoba bikaze kandi bizoba bisobanutse. Ukimana iriko irasobanura ibintu mu rushengero, nawe isobanura ivyawe. Nawe isobanura ivyawe iguha ubwiza. Dutanguye hano igihe twatangura n'umunsi wa mbere, Imana yamaye ijambo rivuga ngo ubwiza bw'iyo nzu bwo hanyuma buzosumba ubwiza bw'inzu ya mbere. Haleluya. Nanye ndatangaje ku buzima bwawe, ubwiza bwawe bwo hanyuma busumba ubwiza bwawe bwo hambere. Busumba ubwiza bwawe. Ubundi bwiza. Uko tuza mu nzu y'Imana tugasanga ibintu byahindutse. Kuba ariko nawe usubira mu rugo rwawe usanga ibintu byahindutse. Usanga ibintu byahindutse. Amakuru wari ufise wakira yandi mashasha. Haleluya. Niba wari ufise amakuru mabi, wakira amakuru mashasha meza. Rero mukirageze ikintu cyose umuntu yemeye n'isezerano turifuza ko agikora, agishitse tubandanye imirimo. Nifuza ko
bizize imigisha. Icyo umuntu wese yasezeranye, naho waba warakoze ukumva umutima ukubwira ngo subira ukore, kora ntacyo bitwaye. Haleluya. Ubuntu burihabwa, ubuntu buragira gute? Nimba mu nzu zacu hameze neza, mu nzu y'Imana naho hamere neza. Yesu abagirire neza, mujyane umugisha w'Imana, amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu. Tuzosubira ejo mu maserire, ejo muje mu maserire, tumaze iminsi tutacayo, ejo muje mu maserire. Samedi ndabatumiye ku gatandatu mu masengesho, ndabatumiye muze mutumira abantu. Hari abantu bemeye ibirago atarashobora gushitsa iryo sezerano mwishitse, ngo ajya tuzo twahashashe twicare hasi nyine kukarago, turi kukarago mugo twicaye ku isheze.